Ni nuko dutekera iki Alvin? Bon, normalement nuko mwateje tumusange ngira mpisha. Bon, ndiko ndateka ibiharage, c'est comme d'hab. Ibiharage Ibi ni ibiharage vyo mu ijoro rasta. vyo mwijoro. Mugabe misari vyinshi mugabe urumva ndabiteka vyose kugira ntibife. Hama nkasanda ndagira ndarunga bike bitwe dushobora kurya. Cyaco ni gitoke umugore wanje avyusa acafungura. Donc je n'umugore wanje turagabura akazi. No musuma arateka undi akateka ejo. Igihe donc moi ça c'est umusi wo guteka. Ah donc c'est comme hier c'était hier il y a umusi wiwe. No musi n'umusi wanje. Agapiripiri. Yine nagasizemo ahubwo ifu ko numvise yuko kafashe bien. Kugira ngiye. Muri Siren Vibe TV baragupresenta bavuga yuko mugiye gukorana na Deba nawe zirakoze mugabo vyaraheze ni mwigeze mutubwira est-ce que vyagenze gute contrat mwase yaraheze bimeze gute entre ku iwawe kuba utakibarizwa kandi muri Siren Vibe TV sinzi ko tumurikira boshira umuco hano kugira tubimenye neza Alvin. Oya ngana ntavyo gusenga umunsi asengera ku mutima. Madame ni ahora senga cyane mugaje simsenga mu gufungura. Mabusha dusengera. No kumara manje senga mpejeje. Nkaca shimira Imana kuba vyamanutse byo kuko hari abandi benshi bapfa bari ko rafungura. Ngazi utekuka arazi gucumbuka. Tatasi. Chumbe. Sabe. Unambania mabusha. Kubera risharisha ubugari nikiyiko. Ari gihugi amene ibintu bisosa gusa ngo nimbara makre ni ari utuntu mutame twishi ngo amakrepe ngo ibiki ngo asanga ariko aragwa ngo amavarine nimbari mavanine What? Amavanine. Amavaniye Le sucre vanille cyane ivyo vyose mutaje nkavuga bora ndaki mugabo uzogenda ndamenyera pole ikizungu kiragoye aba artiste 180 biyandikishije muri Primo Star est-ce que wewe nimba atari banga wohora rose iryo bakujya kuja kwiyandikisha muri bagya 10 bakaca bakuramo ushobora kunkuramo ugasanga ndabateye n'ibidaje abajiri usanga abajiri ndabateye nk'ibidaje cyangwa ndabafase hajya nyene kuri stage donc yo ndazi umutima wanje c'est pour ça mvuga je mu buzima sinja muri competition. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, une medeni cyane yonze kumwe namwe. Numunezero ugetse kundekasyo ndakuramutse mu cyubero cyinshi umaze ko nakuri kino kiganiro ngombe kwikirana du début à la fin ndizera neza yuko you wanna have good vibes. Kubera bivanye nuko ikiganiro cy'uyu munsi kiratandukanye n'ibindi byose mwe musanzwe menyereye kuri Siren Vibe TV. Big shout out kuri umaze kora subscribe kuri channel yacu Siren Vibe TV. Wotarakora subscribe ndakwibutse yuko the time is now kuri subscribe kugira dusho kwiza 100k abone followers cyangwa subscribers kuri account bikoresheje urukundo kwekora na support ndizera neza yuko 100k dushobora kuzikwiza nyuma MIC nkuko mubibona you can call me Shabia Chubahiro cyangwa kanyita ka boss for real suko musanzwe bimenyereye twama turi kumwe no mu invite akatuyagira byinshi bijanye n'ubuzima bwiwe plan ziwe project ziwe hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye mugabo uyu munsi uko mubibona twagiye hanze ya studio gatoya twashobora kwazanira amakuru ameze neza cyane uyu munsi twaje kugendera umwe mu baririmbyi yaduhaye invitation cyangwa ubutumire bwo kuza gusangira nawe ivyo kugira vya bindi kugira dushoboye kuyaga byinshi atubwire byinshi dusangire twese hamwe muri gwa rukundo muri wa munezero nasundi ndashobora kuvuga yuko ari umwanditsi w'indirimbo nyinshi zitandukanye n'umwanditsi w'indirimbo Muhammad indirimbo yabaye hit umwanditsi w'indirimbo yitwa Kamisha featuring Mo Kenzi ubona afite indirimbo yewe shashe yitwa Inambo kuyindi bibaza ko ari inde gumana natwe tumusanga hari kugira dushoboye kumara umwanya umeze neza turi kumwe nawe bivanye nuko ni invitation yahaye nde Siren Vibe TV especially ka boss for real hamwe no mu cameraman wacu guys ingo twinjire tumuraba ndibaza yuko kuri ayo matitle wamumenye come on dusangire twese tumara umwanya umeze neza turyoherwe tugiye kuri abande uraza kumumenya ingo twinjire yes I yes sir Yes, nuko nabibabwiye mu nango uyu munsi twaronse invitation cyangwa ubutumire buvuye kumwe mu baririmbyi kumwe mu bakomedian kumwe mu artiste afite ama hit song menshi atandukanye nababwiye Muhammad nababwiye indirimbo yitwa Kamisha ubu nafite indirimbo y'ubushasha yitwa Inambo kuyindi unosundi ni le grand Alvin Smith tumusanze mu gikoni Alvin sinzi ko aza kugerageza kuyingisha ukuntu bateka sinzi ukuntu biza kugenda mbwa gumana natwe ndizera neza yuko turaza gusangira bino byo kurya Alvin akadutekera
turaza kugira ibihe bimeze neza reka tumwakire Alvin Smith Blaza bikwa poa mani rindi agato mani kazi juu ya kazi nakubali sasa Alvin madam ari he au uko Mario madam arajya bro gute rero fresh gute na meze neza avant tout ndabwire merci beaucoup kwa wadutumiye ko wagerageje gutumira Siren Vibes TV merci na muri ndi agato mani ndaheza gusesi kabisa non ni bon fresh yes ni Alvin Smith la vache frimeur l'homme qui traverse la mer sans bateau tueur casseur ibintu byose murabizi kuri Alvin Smith bro asante sana kwa kubutumire waduhaye ntari bimutse gute none salama imeze neza Alvin ndakeneye umbwire kwanza uko natutarishiya ni uko dutekera iki Alvin bon normalement nuko mwatevye tumusange ngira mpisha bon handiko ndateka ibiharage c'est comme d'hab ibiharage ibi ni ibiharage vyo mu ijoro rasta vyo mw'ijoro Mugabe misari vyinshi mugabe urumva ndabiteka vyose kugira ntibife nkazanda ndagiye ndarunga bike bitwe dushobora kurya cyaco n'igitoke umugore wanje avyusa acafungura bimeze gute umugore aragwaye cyangwa bimeze gute ko kumengo niwe ndukuna atarisha kila kitu bon urumva tuyeje n'umugore wanje ni 50-50 tu comprends ce que je veux dire donc je n'umugore wanje turagabura akazi no musumwe arateka undi agateka ejo igihe donc moi ça c'est umusi wo guteka donc c'est comme hier c'était hier il y a umusi wiwe n'umusi n'umusi wanje urumva urumva ni ibintu biba biri maraso navyo kuvuga ngo urumva ngo genda uteke n'umusi wa umusi twabazi umusi wiwe n'uyu ahubwo cyo gihari nuko tuvugana no musi tugiki nyene umuntu akagenda gusuma ibintu nk'ivyo ndibaza yuko ubuzima Alvin Smith abanye n'umugore wiwe n'ubuzima ameze neza ni 50-50 Alvin no musi lundi ejo umugore we ni mardi mercredi asubire Alvin jeudi asubire nuko bimeze yes Alvin Smith Chuto ingo bicare ngaba situyage gatoya brother naho ndabona yuko akazi agapiripiri yine nagasizemo ahubwo ifu ko numvise yuko kafashe bien kugira ngiye mambo ni hatari nakwambia mutsi nibisanzwe mutarega mwebwe ariko muri complique iyo uzanye umugore mu nzu ntaba ari umukozi wawe uzanye muta ntaba ari umukozi wawe uzanye no muntu avuga yuko umugore ni ishugwe niwe ishugwe urihindura amavyi muta kandi riba gishugwe kandi tuzi ko amashugwe yose abasa neza donc ce que je veux dire umugore iyo uzanye umugore mu nzu uvuga ngo wazanye umukozi oya umugore ni ishugwe mani kandi umugore kuba muzanye mu nzu no kuba umukunda umukunda ntuba umuzanye ngo kubera kugire umuzanye ngo kubera umugira umukozi Alvin umenye guteka ryari Alvin nkiba mu buterere warateka muhira cyari gihe na mama yavuga je mama ari gihe yavuga je no mushaka ubugari Alvin yacumvye donc c'est tout à fait normal je nda ndabize gato turabaje mu bana bo mu cité muta turi babana nyine usanga umwana agira arinda arongora cyangwa aja kurongora atazi no guteka umuleti vois twe twabikuriyemo kuko bivanye n'ubuzima umuntu yagiye aracamo twebwe deja nta bintu by'abakozi ntitwa tubifise and igihe sister wanje bamutwara arongogwa niki nasigaye ndi mutoyi kwa kandi uruva mukuru wanje harakaza tokora je mutoyi ndi hajye sadike je na chamba oblige kuza ndakoropa ndozi ivyombo koza amasahani gucumba osi ibintu byinshi nagenda biga nkiri umwana and rero ubuna je wumva namye ndabikora kandi n'umugore wanje turagira mariage namye nitekera none urumva ko noca ndabiheba ngo kubera narongoye ahubwo umva umugore wawe arahiriwe sana Alvin bon je sais pas mugabo moi c'est tout à fait normal pour moi yes watubwiye yuko kera mwisite waragerageza guteka warakora ibikini kidakeneye umbwire Alvin aho kera muri vacances ukiri umunyeshure preoccupation zawe za vacances zimeze gute Alvin bon je navya vacances canke ibiki ko je kuva tukira twarakora ivyo kuvuga ngo nuza amasahani canke kugira yaho urumva kera nk'ikiga primaire jewe aige niga samunani naza nirirwa nka koropa mu gitondo nka nkoza amasahani nka cumba nka gaburira ba petit frère aba grand frère aussi
kwandika muhira nije nari nkiribuse nije nakunda ibintu by'akazi kwa diku nkacanja ku ishuri après midi nimba ndo mu gitondo nkacanja ku ishuri diku nkabikora après midi mu bihe vya vacances none twakora iki twe twarafite tura amatafari ni vacances je nibuka ko twajya hariya mu gitwa mu hotel ahantu hitwa mu gitwa twaje gufyatura amatafari canke twaba ibintu byinshi cyane moto wa nko muhira wasanga tuko turubakisha nk'inzu nje nkacabwira vie anaje uno musi ndakora ubuyede komsaye mahera ndayaje ugasanga ni ibintu byo muhira mugabo naje ndakora kugira nshobore kuganya amahera ugasanga uyo munsi umuyede umwe baramukuyeyo je nkacamba mu Edmaso kugira nshobore kuganya amahera donc ivyo ni ibintu twakora muri vacances canke tukaja mu ruhigi twagenda n'imbwa mutatu tukagenda mu ruhigi tukagenda hariya muri miroire kera twahita mu ntuzenya mu mibere nahantu hari imibere ahantu hari shamba hari aho Kigeri twaragenda guhiga ruhigi se tutafanya komana kabisa. Alvin ndibaza yuko urashobora kuba akarorero keza kuri babantu bavuga ati ebana akazi kose ko mu nzu tugasigira abagore bacu tukagira iki nyemva umugore tukabona neza yuko yagenewe kuzarakora akazi kose ko mu nzu gira ico bwiye babantu bagifite izo mentalite zimeze uko babantu babona yuko ebana jewe umugabo nzinduka nja ku kazi nashe tayari ibindi byose n'umugore aza kuvyimenya. Bon sinzi abo bandi nimba bameze uko urumva je sino bahindura kandi umuntu biravana nuko yakuze nimba utakuze ubikora none umva wo bikora ngo kubera umugore oya umugani nimba wakuze ubikora uravuga bon je ni nko kuvuga ngo gusasa mu nzu ngo gusasa igitanda ari gihe je nyine ushima je mbambwira umugore wanje ndashaka gusasa ko mbona umengo wewe washashi ntiyo ushaka nkuko je ndabisasa nkuko je ndabishaka tu vois ko je mbona umengo moi je ndi mu meilleur quoi mbona ko ndi mu rashashi igitanda cyaje mbona tukanasho ari gihe atobikora nkuko je ndabikora ko je maze donc nuko yayimeze harabundi buzi umuntu ububwira reka cyenda bikore ko nije mbazi yuko nshobora kubikora nkuko je ndabishaka c'est comme ça kabisa. Yes nuko mubibona turacari mu gikoni na Alvin Smith yatubwiye yuko hajya biga n'ibiharage byo mwijoro na après-midi hama naho n'igitoki yakaragerageza kidukorera kugira tutse kwifata neza tuje kumeza ibintu bimere neza. Yes Alvin ndibaza yuko nakaryo keza ko kuvuga ku kintu kijanye n'umuziki wawe ikintu kijanye na business zawe zo usanzwe gukora muri rusange. Alvin byabonetse neza yuko uno mwaka ugumukora amahit atandukanye muri no mwaka ama deals agumaboneka muri no mwaka concert zirahari. Alvin nini siri y'amafanikio yako? No gukora cyane sasiri y'amafanikio nizo siri y'amafanikio yangu ndamini watani kujibu ni kabeka nimeenda mu Freemason wapi vile wapi kabisa ni bidii tu ni bidii ni kumomba tu Mungu unajua kila mtu anakuwa na target anasema mimi nahitaji mimi nahitaji kufika fast fulani yani manake hari shaka rinzilishika kuliko nia kuna njia donc no gukora mutana siri amafanikio ahantu gukora ugashirina n'Imana imbere ukigira no musazi mu bantu ko abantu tutigize umusazi imbere yabo ntiwofa wabayemo Foi kugira umusazi nimba baguvugana nimba baguponda wowe wigira komse navyo wumva donc cyo gisigura kwigira umusazi donc wowe ufite target yawe tuvuga je nshaka gusoshika ahantu kanaka donc ivyo abantu bavuga ngo ndasara ngo sinzi kuririmba ngo sinzi gukina ngo sinzi ntaco zovamwo kuko ni benshi cyane kuva kera bavuga ngo ntaco zovamwo mugabo ubu raba ufise umuduga ufisiki kandi kera bavuga ngo ntaco zovamwo mugabo kubera utigeze ubumviriza nico kintu cyatumye Jean upasura utera imbere. Donc ce que je peux conseiller les autres nuko batazokuviza abantu ahubwo bigira abasazi ku bantu yani icyo umuntu nawo umuntu aragutuka wowe ifanye tumusazi yani wowe ifanye moyo amubandanye nzira yani ku bantu bakurikirana Siren Vibes TV murazi yuko hari ikiganiro cyitwa Debat cyakora Uzira koze hamwe na Alvin Smith mugabo muri kino gihe Alvin Smith twarabonye yuko yatanguje Parlons-en yiwiwe ayikorana na Sisi non ndayikorana n'umugore wanje ugikorana n'umugore wawe mugabo yitangururanye n'ujya mu sister yego ntuzenya Stacy voilà na Stacy yes Alvin hari abantu benshi nkuko waje muri Siren Vibes TV baragupresenta bavuga yuko mugiye gukorana na Debat na Uzira koze mugabo vyaraheze ni mwigeze mutubwira est-ce que vyagenze gute contrat mwase yaraheze bimeze gute entre ku iwawe kuba utakibarizwa kandi muri Siren Vibes TV sinzi ko tumurikira boshira umuco hano kugira tubimenye neza Alvin. Bon urumva twakorana na Stacy mugabo urumva
ari igihe wasanga jewe Stacy urumva kwera arakora akazi afise akazi ari igihe wasanga ari busy naje nkaba naronse umuntu dushaka gukorana niyo nace ngerageza nyene kuzandashira umugore wanje nyene kubera urumva Stacy yaba ari busy ya bon amavyerekeye ozi je sari on bon nta kimwe twafuye urumva iyo umuntu uri kurakora ubuse target ya iyo uri kurakora surtout umuntu wese ubuse target kuko ndibaza nta muntu numwe adakora yiyumvira gukora ivyiwe umwe wese arakorera uwundi yiyumvira ivyiwe kuko wabazi yuko atobandanya akorera umuntu imyaka yose tiwa ni nkuko nawe no munsi uri ngaha cyangwa ibiga vya deliverezo vyawe urashobora gusanga kera wakorera umuntu mugabo waciyumvira ugagura kamoto kawe uravuga ngo jewe rero ni ka boss deliverezo nimba ari delivery shepa donc niko bimeze c'est comme si on a ozi yakoze muri Buja Hit yakoze muri iki tu vois mugabo byose yarabihevye aragura ivyiwe donc yakora afite target yuko umunsi mazo kuguza Silent Vibe umunsi mazo kuguza TV yiwe nawe nyine atangura gukoresha nkuko yakoresha bon urumva rero nagiye bantu kose la même chose kiganira nakikoze ahantu henshi antuka rero je nawe zinari kimwe twafuye kandi kiganiro nimba kitari hajyaho nimba natanguje ivyanje urumva ahubwo akwiye kunyankuraje akambwira félicitations vraiment courage ndagyoye cyane kubora kuko antuka ndibaza ifo yo kuryoherwa n'iterambere ry'uwundi biba bivyiza cyane urumva nk'ubugiye nakora mugabo ndiko ndagura amapare yanje and ubu mfise ama camera yanje mfise amaki mfise ama micro urabona nkaziga amafilme zose urubuka yuko kira nakubwira shakugira amafilme mugabo ndabura kamera nkabona umengo notira kera naratira mugabo nkabona umengo ndikunda dépenser amahera menshi kandi kurondera abantu bagukamera aussi c'est de l'argent abantu bagira montage c'est de l'argent mugabo nkuko akanyesite gadahera toya abanyabo mu isite turaba UI cyane bon naciye ngura ujya muri nkorera butya filme twanje muri muropozi yaradukora mugabo sose wami ko twamusite kandi je narize umva ndasiko kuri YouTube shobora kurondera ama video yo kwerekana ingene bakura mu montage nkaye matutorial nkicara ngaho nkavyiga tu vois ndagura laptop nyene ya inuze ya Core 5 ni nini ya shobora gukora mu montage bon ndagura kamera aussi imani yamezagira kandi mbaze ko kamera nje kugenda yigure nayize gurusha na televiziyo yanje mu nzu muto nawe gushije televiziyo reka tugende boro Alvin do your story lo fit yo kuvuga ati target urumva target wari ifise washaka kuguruza ivyawe ku buryo udandaza TV yawe Alvin je ni radio yanje narayidandaje muto naradandaje n'ibirato vyanje bon je umuntu iyo maze kufunga cyo iki ndagikora mutafuma ni iki ahama nkakiziki nikomeze nariswe urabona iterambere basi ko abandangije n'ibibindi urabona iterambere cyangwa uri muri abantu uvuga ati ebana naho nabidandaje biga vya mbere ino ndabona ko atabishasha biko biranyinjiriza wenda kubaza ngiye ikintu cyose nuko mba muri ko kinyinjiriza umva nimba nashoboye kurondera ivyo vy'iwanje nkikorera ivy'iwanje nuko mazi yuko nshobora kwinjiza bijya n'ibintu kiba kiri ngaho kamera nayo ndashobora no kuza ndayikota nkaronka amahera kwikotesha kamera ndashobora gukora ama video yanje ikaziramfasha mugiye televiziyo sino ikotesha ngo canki radio ngo nimuze mu hotel televiziyo na radio biba biri ngaho ni nkuko ushobora no kuzigira mugabo kamera washobora no kuma 30 000 par jour kamera ndashobora no kwikoresha jewe ntanze kujya kwikota kamera ashobora kugufasha byinshi nka je mu YouTuber mu influencer fare ko nza dakora ibintu bitandukanye rero ndavuga ndiswe kandi mu vya Seren ndavuga ko namaze kugura amapare yanje urundi ashobora gutanguza ivyo wanje okay abarundi nabo urabazi umurundi iyo musezeye muranabifa urabizi cyane gose umurundi musezeye ngurumva narose ivyo wanje urumva nashaka je tuvaneko aho niba bingorane mugabo umurundi ni nkuko bavuga ngo umurundi iyo umusavye ntaguha mugabo umwivye aravuga bikaca bihera mugabo ngo iyo ugiye ukamusaba ndasavye umpiki ntaguha donc ni nkuko rero iyo umuntu musezeye birava muri amabifu mugabo ivomye ugenda uramucika pore akazoba natuye umuntu ari karancika vraiment ari karagenda ako birododurirako yes ukuntu bivuze Alvin mbabarire gucira mu kuntu bivuze bisa nuko ozi waramucitse kimya kimutamuseze eske nuko byagenze sinamucitse kimya naciye mba busy kuvyiwanje
urumva naciye njya mu vyo gukora nka kamera kuko bijya byose byo byose narise mu mutwe naciye ntangura kubikora kujya kubikora rero nabandi busy kugira na telefone sinayikoresha kenshi nabandi kutigita mejeje kuzikora kunuza ico nafise mu cameraman duhegeje ngaca muri YouTube kuraba ingene bagira montage mvuye hajya nkaca njya muri montage urumva nta mwanya nari mfise n'ahandi wasanga n'umuntu akarandondera n'ibiganiro nari narahagaritse rero nuko rero candangura gukora ivyo wanje ubu ama video nice ndayikorera nije ni kamera nije nkora montage urumva rero nuko imigenderanire wawe nawe zimeze gute Alvin muri no mwanya neza frame na chat turavugana turahura twaramukanya nyene ibintu bisanzwe reka twame turi inshuti kuva kera yes I ni Alvin Smith turi mu gikoni Alvin raba basiko bitaramera fresh ahubwo kweri je vyahinda ki ya bara kandi wani murajya rero ibintu je no happy ahanye ni ndashaka kuvuga ko ari exclusive wapi msosi wa sasta leo ni kwa Alvin mama we agatoki muturumva natise agatoki kuko urumva nk'ubu je n'umugore wanje twaraye tunyoye kandi urumva mwaraye mugize tunyoye nyinshi inzoga kandi urumva ko yari umunsi wanje je urumva nta byitiro tugezwa kuja kwarura guteka plutôt urumva bure madame araryamye ari areze tranquille niko atari umunsi wiwe niko biba bimeze muto konzi wa Siren Vibes TV sinzi ko no ba adresse yo kwa Alvin kugira muze dusangire mugabo ni bon Alvin mbona nyama ni ndogo bo urumva n'izi nyama nasizemo nizantuzenye kambaze ngiye usigaye urumva n'izi nyama zari zirimo ni nyama zari zasigaye kuzo madame yari yateseje urumva rero naciye mvuga ntacyo nozikoza ifo yuko ngira ibintu tubizi mu isiti urumva rero karibu muzungu tugusange hari yanye bakunzi ba Siren Vibes TV let's go wari ushonje apana kwigirisha ibintu ngo kubera abonye kamera dusaka kwigirisha rero ngo ibiki nibiki irya wari ushonje babe urakunda intore oya reka ivyo tubise muri copinage akiramutse ba ushaka mayonnaise ngiye ya ajevo sani wewe reka ndabaye ni salade si vous voulez Yeah.
oya nga ntavyo gusenga umunsi asengera ku mutima madame niwe arasenga cyane mugaje simsenga mu gufungura mabusha dusengeye no kumara manje senga mpejeje nkaca shimira Imana kuba vyamanutse byo kuko hari abandi benshi bapfa bariko barafungura basanga birakunize wasenze rero bufuma uhejeje ukora ko wahejeje ucyo usenga ushimira Imana yana Ubwo ni madame wara gusengera avant que mufungure souvent ni madame asenga kandi nawe nyene asenga souvent ya no senga misi yose Non, ni souvent. et bon c'est tout le temps quoi désolé uyu abantu baba hanze niko bameze nta nisoni bagira yo gukoresha umugabo mbere y'abantu muga c'est bon donc niwa senga souvent muga je nuzenya every time kuko jewe every day plutôt kuko jewe mba ndiko ndafungura deja mutaje ça frère kadabwire bon appétit mwese toi ça la démoto oui ça là oui oui mabusha salade Non, lui, elle dit que n'a pas une chose. inde Elle vient n'a une chose. bon urumva mbwa ariko n'abashisi uteguza kwiforce mabusha nizahenga wasanze Alvin akunda sana Nyam. akunda nyama sana Ngazi utekuka, azi kuchumbuka. tata Chumbe. sabe unambania mabusha kubera risha ubugari n'ikiyiko tutajua siri za ndani leo no gusa yega ari ibindi bintu usanga hari abandi bantu ubugari sigu yabo donc abukunda abukumbuye tu vois nukuri ko Imana fa basenga twaracyumvye hewe twateye itongi zibiri donc ari gihe umuntu ushuhira ikintu ukagishuhira tukubera wumva yuko gishaka mugabo donc sibiyo niba jamais si yose vyo mabusha nakunda kugika ndashobora guharurira kuva mva mu buterere inshuro maze kurya ibiharage si nyinshi cyangwa ubugari gusa ukiri mu butere urabikunda sana nivyo twajya muhira muto igari ari mu cité mutariya utari ubugari ntuhaga urumva rero twara maniga niyo mpamvu ngiye muri no misi ntakiburya nari ya erepo kuko nibwo twakuriyemo wasanze mabusha akunda kurya ibintu bimeze gute kizungu nk'ivyo nyine ivyo makaroni ivyo maniga uyarantwara hana kandi cyane nimba ari ama champignon maniga ibintu je twe twamenyereye ibiharagi wowe ukaza kundisha ama champignon n'ibiki yarindi bintu aho rajya je nkavuga wa nibirakugwaza Galvin no urafa kujya mugabo ukavuga je ibi bintu siguyanje dake sivyo wanje ari gihugiye amene ibintu isosa gusa ngo nimbara amakre ni ari utuntu mutame twishi ngo amakrepe ngo ibiki ngo sanga ariko aragwa ngo amavarine nimba ari mavanine What? amavanine ni sucre vanille cyangwa ivyo vyose mutaje nkavuga bora ndaki mugabo uzogenda ndamenyera pole ikizungu kiragoye bo ico nabonye ikizungu kirarutana ari ikizungu cyo mu isite twe twaturage inyama ari no kindi kizungu abaja marwazi ibintu bajya muta oya ocugora diabete donc kuri kwima Akavuga macaron. macaron Et red. Non? turabo mu isite y'ibyo tubimenya yebuta akunze Siren Vibes TV macaron utari mu diaspora est-ce que urayizi C'est pas que ça va dire. nabara mu giti Abinegeye kubijya genre. Je sais pas bien libaza mugabo urumva. Usanga ni ibintu secret cyane. hama aramaze gushikana hariyo amwisite nyene wabo nyene uramaze kuja wasanze hameze gute wasanze hameze gute wasanze est-ce que iyaba wakuriye abantu hameze hariya byari kukorohera ganirna Bon, hameze neza cyambe. Nari n'amasambusa. uri samusa zo mu buterere Mbeo mama yitwa gute? Numuzi? Tumgiye shout out kwa mama. mama kwibaraba Nari sambusa. No, hameze neza. hameze bien kabisa
Isi nkuko mubibona turacari kumwe na Alvin Smith nkuko nababwiye yari yaduhaye invitation yo kuza kumutemberera dusanga ibintu bimeze neza nivyabujije yuko tutadufise kamera ubu twaje gufungura twabanje mu gikoni turaheza gufungura ubonye turavuga ati katugire akantu bita mu gifaransa rafraîchissement kuyaga nyene dutera history bimwe canke nibindi bimuvuga ko Alvin Smith na merci sana kwa chakula nta kibazo muto. Yes ni Alvin Smith twabonye yuko afise ama project menshi cyane akora tugerageje kuja ku rubuga rwa YouTube turabona yuko ari ama comedy harimo ibyerekana ubuzima bwiwe n'umugore wiwe hari n'indirimbo ziwe byose twabishobora kubisanga kuri account yiwe ya YouTube. Alvin hari abantu benshi bavuga ati Alvin hajyanye umuziki peut-être waramunaniye cavuga ati reka yigire muri comedy atavuga ati mu comedy naho reka ndabira hanze abantu bafise imagination zimeze uko bavuga ati ayana ugiye kuri konti ya YouTube ya Alvin usanga ibintu byinshi biri komedi umuziki bakabura uhagaze exactement ni yahe mpamvu Alvin uvuga ati konti yanje ya YouTube reka ndayishiremo ibintu byanje byose nzoza ndakora mu buzima nta muntu agira ahagaze mu buzima muto. Niyo mpamvu uzosanga umuntu no musi yakoreye Bujumbura ejo wamutsura Igitega ejo yagiye hanze y'igihugu. Donc mu ubuzima ntibuvuga ngo nje ndaburondera ahanye no. Niyo mpamvu avuga fuye ko umuntu urondera hose amaje kuba ibintu byose ndabikora ndabiposta muri channel yanje nuko nasanze urabona nk'ubu ni turi muri monde yo kwerekana ngo kuri professionnel ahubwo turi muri monde yo kuganya amahera kuko urashobora gumana ya professionnalisme yawe ugasanga ntacyo ufise mugabo jewe ndiko nakora ibintu poto ndiko ndinjiza rero je nararavye account yanje iri monetize kugira nkere yandi ma account zose ndashiramo ama comedy ama parlosa kuko izobe monetize c'est une autre histoire. Kandi urumva ibintu umuziki tusora kangaye ku kwezi gakiya cyane none ku mwaka rero barindi usanga bisora indirimbo zitatu none umva channel yanje maze kuba monetize hama nkasora indirimbo zitatu ku mwaka nzokwinjiza nta na $100 cyangwa $200 nzokwinjiza umva monetization ya channel yanje isobiri kirafubusa channel nta kibiri kirakora amweke alors que channel maze kuba monetize niho umuntu bafise rero ingufu zo gukora cyane kuko kuri YouTube plus ukora cyane plus tiganya rero uwinze umbwira ngo nzokora indirimbo ku mwaka zitatu umva amara yo kuri inzo yakura amara y'igitoro ya essence zo yakura y'umuduga amahera yo kwigurira agashambara nzo yakura ndabona cyemora ifo yuko byo byose ndabirunda hajya kuko plus babiraba plus je gagne plus ndonga amahera y'igitoro ndonga amahera yo kuri inzu ndonga amahera yo kwigurira agashambara urumva rero niko yabimeze mugabo mwebwe nimba mwibona ko muri professionnel usanga swa turafisa kandi kazi cyanke uracabi wanyu uruva ntangorana ufise nta ukugora ngo inzu nta ukugora ngo irasiyo aho rero wewe channel yawe urashobora kuzushira izo ndirimbo zawe gusa ko ndazi n'indirimbo ndakura izina rya mama nta na $300 wokuramo ngo mu ndirimbo imwe cyanke $500 nibazo kubeshe kuri YouTube nibazo kubeshe ari menshi uvuga ati ndatesheje ni nganga $200 par chanson aho wateye ama views bon sindashikana million de views ngo ndabe mugaye cyonzi cyoco indirimbo ura muri YouTube barura iminota ushize ikintu cy'iminota myinshi niko ungiza amara menshi nuco ni indirimbo y'iminota 2 iminota 3 yuko wewe ufonje ngo $1000 impossible ba Diamond peut-être batera ama 80 combien millions là indirimbo mo arashobora kuronka $2000 ou $3000 par chanson mugabo nawe nyene ndazi bajya ntabayo kubera YouTube bafite izindi deal bakora voilà rero nga mu Burundi rero ntazogira umusana kubwira ngo je kuri YouTube ngo ndaronka ama $3000 ndakurahiye sauf abantu b'ama television online kuko baraposta cyane niyo bakubwira rero plus post uraganya uposta cyane uraganya cyane ko amahera kuma yinjira rero naje niyo mpamvu nakivuga byose kandi abishiremo nganye je objectif yanje nukuganya urufyito apara ngo mumbore ngo ukunda umustar professionnel désolé. Yes reka tuje ku ndirimbo yawe nshasha intambo ku yindi Alvin watu wengi wanasema sasa muri no Miss Alvin Smith kuri koti ya Queen Video tukuma tubona madame wiwe bimeze gute bihagaze gute kuri koti ya Queen Videos est-ce que niwe ubona yuko bikorohera kugira umuronke canke reka tubyite yuko madame niwe akubwira ati nanje ino ndirimbo ndabona ko shoko kuyifitinga neza nta munsi numwe madame wanje aransaba kwinjira muri video yanje nikiye wabukunda bimusaba urumva abakuri video nga mu Burundi sinzi kurayibona nibajya nyene uwari muri video ni ari muri iyi rero je naciye mvuga
akana bakunda video urumva mba ndiko ndatanga amahera en plus de ça nta mukuri video noronka mwiza nk'umugore wanje nabo kwene video yoronka mwiza nk'umugore wanje umugore wanje ararenze mutse niyo mpamvu ndamushyira mu clip none ugira yaba ari gisabuni nta numwe ari kumenya bisigura yuko n'izindi video tuzosohoka izindi ndirimbo za Alvin Queen video ni mabusha nimba zo ari ngaha mu Burundi bigaye tuzaba turi kumwe akaroti kakinje nuzobuhomvye kandi oya nzo bamumvye gute oya kandi urumva hajya amahera nari gumu Queen video deja acaja muri famille cyo tuba turonse akarasyo ka saa sita cyangwa mu ijoro nagerageje kuca ku ma platform atandukanye especially kuri statut zawe maze iminsi posting imidugu ukavuga ati yinye 1 million combien akanye bakagurisha amafaranga ngano nuko biboneka neza yuko Alvin Smith killer deals urahamusanga ugiye muri comedy urahamusanga ugiye mu commissioner sinzi ko asikari mu commissioner mugandi waza ko aza kwitubwira Alvin bihagaze gute ukintu kijanye no kudandaza imidugu ndisha kwa diri yako hivi sinivyo gusa n'amapublicité ubu nsiga nkora amapublicité atandukanye bo byo kudandaza imiduga niyo mpamvu nababwiye jewe ubuzima bwanjye ntibwagaze ku busitare gusa mwebwe murambona mu statut y'ubusitare mugabo je statut zanjye ziri kwinshi niyo mpamvu je ndahindagurika sinzi kurabona donc imiduga uronka nk'ubu ufise vite usigaye ufise vite narifise Gaia Tia donc ubu ndadandaza uduhuye ukama nkabona ko hari inyungu ndaguha nkagura yindi nkagurisha nka posta nkagurisha niko meze n'ubuzima muto kuko uvuze ngo amaranda yarondere mu muziki gusa oya aho uzosanga umunsi umwe ivy'umuziki birahindutse nce nsubira mu buterere nengo aba boss sanga bifite imiduga yabiri mu rupangu mugabo bakabura umuntu ashobora kuvuga ati imodoka reka ndayimuhe naka aje kwidandaza aje kwigurisha sinzi ko reka daguha akaryo keza utubwire aho Alvin Smith twamusanga ku ma platform yayo kugira tushobora kumusaba atutandariza imodoka aho nawuzisha zako tu bon je niza abandi hari abandi bantu uvuga akavuga jewe oya je shaka bon anto kugurisha ubuzi circuit ko we ntuvuga ngo ngiye ngurisha umuduga wanje utazi naho bagurishiriza utazi nuko bigenza donc urarondera abantu babijejwe na jewe rero urumva rero ufise akaduga kawushaka kukajya je ndondera hama jewe kabisa dukora akazi ndakudandariza kitu kinajibu yego tutere yego kandi mu mwanya muto cyane baba bayiguze uko je ndazwi je postinze urumvasha n'umwana papa yemereye umuduga cyangwa umubya nabonye umuduga kwa lavage kuri statut tuje kuraba kabisa indirimbo yewe inambo ku yindi ugerageje kuyumviriza neza ifise umudiho wa R&B abantu benshi hari some comments yavuze ati nabonye kuri ndirimbo bandika ati Alvin Smith rap yo yayikawushije muri R&B Alvin Smith bimeze gute iki cyo kintu gyagaze gute Alvin kuri question yo guhindura umudiho wari usanzwe uririmba mu kubivanya nuko before twari tukuze nko mu rap bon en tout cas ama rap nayivye kuva gutangura gukorera kuri Muhama Chokoloza n'izindi nyinshi narahivye rap muto ndakora ama dancer canke ama R&B kunyeneye rap jeyo habi kabisa rap uruva ga rap nga mu Burundi yego barakwemera kuvuga mu narazi kurapa mugabo metiganye rien man niyo mpamvu uzosanga barapere benshi bo nga mu Burundi barabemera mugabo ntibatera imbere muri kote y'ubuzima Ukiru kijanye na Primostar wari yadikishije Alvin ko batubwiye abaririmbyi ari indirimbo 180 aba artiste 180 biyadikishije muri Primostar est-ce que wewe nimba atari banga wora rose ryo bakujya kuja kwiyandikisha muri bajya 10 bakaca bakuramo bon je sinigeze niyandikisha sinokubesha ngo nayandikishije ngo barankuramo cyangwa ngo ya je bijya ndabitinya abantu benshi banyandikira arambwira amana ngenda wiyandikishe bon je à vrai dire je ndatinya ma competition ndatinya guhiganwa kuko Jefferson umutima woroshye cyane ndababara ningogaye ni nkushaka kunkuramo gasanga ndabateye nibidaje abajiri usanga abajiri ndabateye nkibidaje cyangwa ndabafase hajya nyene kuri stage donc yo ndazi umutima wanje c'est pour ça mvuga je mu buzima sinja muri competition kuko naho nubanze ndagira deja ndi muri competition nivyo mbanzi vyose biranyika kuko mbangize ikintu n'ubwo bumengo mbanzi yuko hamwe ndere ndavamo rero nta certificate of this donc je nta certificate of this muri ivyo mbafise rero ni mpamvu je nshobora kubijamo yani yaratinye mu majambo make yego naratinye frame kuvuga ati ngo yaratinye barimvye barimwo gusa je ndatinya gusa ama competition kuko urunzi kubona jewe ndafise deja ndafise nk'abantu ibihumbi n'ibihumbi bankurikirana ukacubona nkuwe n'umuntu atanabandi igihumbi bafise bamukurikirana ni wankuyemo urumva reputation birica image y'umuntu Alvin reka ndagushimire cyane merci beaucoup à vous aussi merci vraiment c'était un plaisir yo kubabona ni bon merci beaucoup kweri
tugushimire wowe waduhaye ikaze iwawe nkuko mwagerageje kuyibona. Alvin si wa mugabo yicara ngaho gusa akavyimba umugore aza gukora byose, no, ni wa muntu avuga ati uyu munsi nije nza gutekera madame wanje yabikoze, yaradutekeye twebwe abakunzi ba Siren Vibes TV bivanye nuko ni yari invitation yari yaduhaye. Alvin Smith nk'agasunika rugi, maybe urafise akantu kari ku mutima ushaka gushikiriza, urafise ikintu ushaka kubwira aba fans bawe, abakunzi ba Siren Vibes TV n'abakunzi b'umuziki w'ikirundi muri rusange? Bo ikintu kwanza je nashaka kubasaba nuko moja kuri YouTube mukaraba amafilme yanje, mukaraba ama interview nkora parlez-en, mukaraba na music zanje ko plus muziraba plus je ntera imbere. Hama mubandanye munteza imbere, surtout muri ibi bihe biragoye, urazi after mariage, donc iyo umuntu agize mariage urikokora ugasanga account kose urakokoye amahera yose ugasanga nayandi uragiye gutira. Rero mu yo misi simeze neza murabe mu ndepane. Meze neza kote akanoti ndakenye nenda kubisha mugabo Imana izobikora pole pole, ari yantwe Imana izobikora. Ndashimira Imana nyene ko nkihema naho ibindi nibironderwa ya. Merci beaucoup Alvin. Merci à vous aussi bro. Awa ni P5 dodotumira kandi gari brother. Wanzo watumira tuna kibazo muta. Yes, merci kuri kino kiganiro. Big shout out kuri wowe wakoze subscribe, big shout out kuri wowe wakunze kino kiganiro. Reka ndakubwira ati iyi yari Siren Vibes TV kuri MIC, you can call me Shabert Chubayiro cyangwa kagita ka boss for real. Uyu munsi twe twaje kugendera umwe mu bastar bamwita Alvin Smith Rimeur. Merci beaucoup. Gumana natwe ndizera neza yuko next step, next interview ibintu bizo bimeze neza. Peace out.